igikombe cya Ligue des Champions vyoba bigiye kuduha Barcelona imeze gute muri saison iza. D'abord pressure, hoba hari zindi nguvu, hoba hari uwundi mukenyero, hoba hari ibindi vyigwa ubwo kubatekinisa umenga n'ikintu cyose gica mu vyigwa banza kwiga bakaraba bati nimba uyu muferege tugira tuwushire ngaha ubwo amazi azoca hehe ntuzazuzura ubwo ntiyazuzura ntiyasesera mu ibarabara bizoba ikibazo. Hoba hari ibindi vyigwa bigiye gukorwa muri equipe yitwa FC Barcelona nyuma yo gusezererwa muri kimwe cya kabiri gishira icanyuma, akaba ari umwaka wabo ugira 11 wiyongeye ko batazi kino gikombe cya Ligue des Champions, kugira ngo nimiburi buri mu mwaka uza tubone Barcelona twizeza Ligue des Champions nyuma yuko ariko barashaka ariko baranarangiza ibijanye nuko umugabo witwa Indi de Afrika ashobora kongera undi mwaka ku masezerano yiwiwe muri equipe yitwa FC Barcelona. Ivyigo bigiye kugenda gute? Pression inguvu kuri Barcelona igiye kuba kwa utogera ngo nimiburi buri twisangiye equipe yo tubera equipe itawukana igikombe mu mwaka uza. Clovis adufasha tuzaniye kari agafoto kuko kanyibutsa nariko ndayaga n'abakunzi ba Barcelona ubona ko barabaye cyane. Ndamutse cyane Raja ari mu Rwanda. Barabaye cyane uriya mufrere wacu Raja ari mu Rwanda yanelefone arambwiye ati mzee directeur sportif Deko atakaza akazi. Rego atakaza akazi kubera iki ko mwatoye president kandi president akavuga ko ivyo yashitse ko vyose byatumye mumwongera ariko ubwadeko ati hapana tunulie wachezaji hao waondoke. Ibaza ko tunashimira vice president bashimira directeur sportif. Rero ikiri cyo giye mubone equipe ya Barcelona hari n'abayikunze nyuma y'ibi bihe uno musa kubwira ngo mfana Barcelona ariko uyu munezero atawubazi ndavuga UEFA Champions League cyane pe kandi buriya ikigaragaza equipe nziza na projet yayo yamaze gufatisha si championnat les amis, nivyo championnat kuri Barcelona reka ndayite terrain d'entraînement. Donc gutwara la Liga ninga terrain d'entraînement kuri Barcelona, ariko iyo uri mwiza rero muri terrain d'entraînement il faut exploser dans les matchs. Ni vyiza ko uja gukora ibikomeye mu nkino rero zitwa ko abantu bagize gute bakwiteze bakurindiriye ko imyaka 11 ivuze neza irarumanye Barcelona itazi kino gikombe kuko uyu wamaze kuvamo nibazogitwara ko barasezerera, ariko wagaruka inyuma tukaraba challenge equipe ya Barcelona yagira camo nyuma y'ibi bihe babayemo bari kubona umumenyereza Luis Enrique. Uriya munsi wa Luis Enrique yasuye kuba ari kubona Paris Saint-Germain barabona agafoto k'ababosi batatu MSN hari abahinduriye titre Suarez witwa Barcelona ego Clovis ya 5 ataurasamana byagenze bite rero tugiye gushiraho ibintu byo guza turatanga ikarata akazi ko zato kwita ikarata tuko kumwe yaba yayironse kwera cyangwa nka Landry bamona nawe nk'ubu yokama ariko Landry yokama ariko muce mu margins zitanga tubireke kwera oya zose ziratanga abakunzi bacu baca bandika muri YouTube ati duhereza ikarata itukura na gasoke yagoranye twarura nka batatu bazaba bizi nk'amajerumani ko bari live tugana ngo tuzokora ikarata ya jaune canke ya rouge tuzokora nk'iya vert na noir ifise igiciro. Oya tuzokora zisa n'amabara y'imigwi iriyamba rero wowe uzogiye ubururu kubera ko Chelsea n'ubururu we ya Brescia kwa City jewe mu nkorere yirabura n'ubururu bifatanye ahubwo ndabwira nanikire Barca ubunyana azidukore muri Horizon Entertainment anikire Barca Landry bakora itukura murambira zo bagoye bategezo dukorera ikarata zihuye n'ibyo dufana erega kandi Landry hano hose aje bazomukora itukura ko no muri Espagne equipe nezo ya gihugu ni rouge je ni bleu nkangora ne fils Chelsea ni bleu we ni bleu noze ya abafaransa ni bleu Brescia ubunyana namandikiye Barca sivere kwa nuzenya kwa Senegal guhera kwa mbere turafise amakarata Senegal ni vert kwa Argentine Brescia wewe ni Brescia nawe zirafatanye Jason ngorera yirabura tuzokorera kuganta yera kore uko oya tuzokora imwe ni yirabura Landry ni rouge wowe ni noir Indi ni Brescia je ni bleu erega hariya ni bleu kwa Inter bleu noir bleu divan noir sinu vanguri ryaba fashe bleu na noir tuzotamo rero rimwe rya noir kora ko bleu uri fisi hama zibe ziringa
abagoranye ibintu byo kugorana mugorana abakunzi bacu bakwiye ikarata kugira bati vamwo genda. rero nako nagaruka kwibibiye Barcelona yerukamo kandi agafoto ashaka kagarukane Clovis kuko kari agafoto ni inspiration y'ibyo tugira tuvuge byose bikomeye abakunzi ba Barcelona bifuza. Uno munsi umuntu yatanguye kuraba dufata umupira muri 2016 afise nk'imyaka 10 canke imyaka 15 birumvikana ko uno munsi uyu munezero atawazi. Ni naho hano abafana ba Barcelona bagarutse baravuga ngo Flick yarajaza nk'urukiza dusubira kumva uburyohe bwa demi final twaheruka muri 2019 ariko nayo atamateka yasize kuko yari finale yari demi finale yatwizeza finale ko twari twatsinze ibitsindo bitatu muhira mugabo dukubitwa remontada imbere ya Liverpool kuri Anfield bidusigira umubabaro tazigira twibagira. Noneho kandi nini demi finale bujya Barcelona yari isubiye kwisangamo muri 2025 n'ubundi yabasigiye umubabaro batazigera bibagira bibuka ibihe bibi bavuga ngo wewe Simon Marcina kenshi tuzafata kwibagira twe nk'abakunzi ba Barcelona kwari bakubwira ati uriya mpumagarikiza wapi. Nubwo ariko mbangaruka no kuri projet nkavuga ngo navyo nyene il fallait voir kuri projet naho mbega Barcelona rigeze wosome yuko ibona kibuze Ligue des Champions kivuga ngo twibreming none munsi ni hano nshangaruka aho mwageze mwakweze uno munsi nibikunze ko muhagera. Raison pour laquelle mvuga ngo ivyo Barcelona itwara muri La Liga nibibashira kuri pressure yo kumva ngo mbega projet yacu igeze mu ijana no kurondera UEFA Champions League. Ariho ndetse tuvuga ngo est-ce que matière effectif ubwo Barcelona musi ni yisanga nubwo projet yabo yo bibegzija kuja kurondera Ligue des Champions bisanga maturité yabamwe mu bakinyi bagomba kwitwaza muri vya bihe bikonta atayiraboneka bigatuma bisanga isoko gigura nigurisha ryo burukiza kuko uno musi remeza ko Barcelona fise umumenyereza ari capable kumva ngo yotwara Ligue des Champions hari Luis Enrique ahantu hari Carlo Ancelotti ahantu hari Pep Guardiola kandi tukavuga ngo ayitwaye ayimerita mugabe ico cyatugaruka niki nimba Enrique uno musi tubona ko atavugirwa n'izina ryonyine afise ahubwo agomba guca navugirwa na projet sportif afise niki gituma Barcelona musi twaguma tuvuga ngo ufise umumenyereza mwiza gusumba projet. None musi busezanguzi bwose dukora nituvuga ngo Barcelona muze mushimire Flick ko yabaye byinshi gusumvye mwagize gute mwamwaye ifore Barcelona kiraba est-ce que la balance rero imeze gute ivyo duha Flick nibigomba kungana n'ivyo aduha hama tukaraba resultat kuko no musi nimba igihe cyose usezerera hariyo des excuses ariko ziza zitwereka ngo ni wewe gusumba gutunga urutoke umumenyereza nabundi niwo ugomba kugira gute ugomba kwikemura. Turazi ibibazo financier ma Barcelona irimo uko nuko bwije mugabo ndemeza ko ino myaka igera kuri 2 kuri kirana Flick ageze umwe muri quart de finale undi muri demi finale harageze ko nubwo ubwiwe yidadira kuri Barcelona akavuga ngo nukuduza 7 n'ibindi harageze ko na Barcelona yicare kavuga ngo kuneza ya club ariko kuneza umumenyereza mwiza dufise aboneka rimwe probably mu myaka 10 ushobora kuzotakaza Flick bikagukosta ingini imyaka kugura usubire kurongo umumenyereza ugasubira gutunga ba Kike ugasubira gutunga bariya bagabo ba Ernesto Valverde kuko nk'umumenyereza ko umumenyereza mwiza baheruka ni Enrique none ngaruka ngo weruka gutunga Luis Enrique nyuma Enrique usubiye gutunga nde Flick nimba tuzi kuna musugiro kandi yana mayigwa ataboneka kenshi ugira amayigwa yo gutunga umumenyereza do classe nka Dietansi Flick ntubivyaza umusaro mu bijanye no kurondera abakinyi mu bijanye no kumusettingira projet sportif nziza yotuma nawe agira icyo gusigiye ku buryo umara imyaka 2-3 winovora uburyohe kuko uno munsi Paris Saint-Germain bahora bizeye ko amafaranga azoba projet sportif nziza bakirendagiza ko nubwo ufise projet sportif nziza ufise umumenyereza nawe yiriding ari kibazo mugabo no munsi nabo buriya Paris Saint-Germain muri projet yaba bagabo b'abanyabitoro batunze abamenyereza benshi mugabo no gwarura abamenyereza beza batunze nemeza ko batunze Carlo mugabo Carlo yitwa ko yayibaye mu mwanya muto ko yacasoka cayigira Madrid sinovuga ko yahabayeho mubo batunze abakata dufate kuva nko muri 2013 kuduga kugeza no munsi nemeza ko batunze umugabo yitwa Luis Enrique n'imiburi burundi bo barigeze gutunga ni Thomas Tuchel yabashikanye kuri finale mugabo nawe atari umutacticien akomeye ubona ko ariho des ajustements tactiques zari zikene watagize gute atakoze mugabo no munsi bafise umugabo yitwa Luis Enrique
bagiriye confiance n'igihe bonanirwa bakavuga ngo naho twonanirwa niryo bari kosa ry'abagwa nikosa ry'uko tutaramubakira ibigize gute ivyo tumaduarize rero kwa Barcelona nibaza ko ibi biraza kubatereka muri mercato isaba umugabo witwa directeur sportif witwa Deco kujya umutima amenye kwicarana buri wese yitwa kakomeye n'imiburiburi ananiwe akamarika amaboko nimba bigusaba kubanza gusora aba bagabo bose bitwa ko bahembwa menshi ba Robert kuko jina ariko ndaraho ibintu byo kuvuga ngo urumva ngo turabuze uko tugira bakisanga rokuru no kongeza amasezerano Robert Lewandowski n'ubundi bizoba costinga nimba ari kujya kuntu mwabigize kugira ngo mugaruke kuri regle ya NCL kuva ngo loge VIP ngo baziriye nimba ari n'ikindi kintu mujya kijye mugabo harageze ko Flick mu mwubakira projet sportif imugarantisa n'ibiri kuvuga ngo ndavize umudefenseur nifuza ndavize umunyegore nifuza fise mediane nifuza mfise projet nifuza rero reka nanje nanga ivyo nabwirizwa gutanga n'ivyankamanika amaboko. Edi nibaza ikibazo kimwe kuri Barcelona nkuko umutwe w'amajambo utubwira ati irakurikiza kwiki ariko kandi je nibaza ikibazo ubwo pressure ikenewe kuri equipe twafise Barcelona kugira ngo bagire ivyo bahinduye nimba ari mu bakinyi cyangwa nta pressure ikenewe ahubwo ko bisanzwe afite umumenyereza nk'uyu botahura d'abord ko batari prêt mu bijanye no gutakana kino gikombe sero n'abakinyi bafise hama tugatuma duprofita hasi Dieter Flick mu kutwubakira projet nziza wenda niyasohoka tuzoza no mundi mumenyereza mwiza akaba yo yitwarana ibikombe naho atari we yoba atwaranye ibikombe niyo equipe hagati yo ya pressure ishobora gutuma n'ubundi wija ko muri mercato ukaba utokora vyiza wagera n'ubundi muri de champion ukakubitwa mu ndi mwaka kongeruka green pressure cyangwa no kumva ngo après 11 ans twananiriwe twicare rero d'abord twirimbure vyansinye byagenze gute niba dufise umumenyereza mwiza aka kanya tumuprofite n'imiburiburi ave hano muri kino kibanza adufashije kubaka ni muri projet ziza izo twari bikombe soit yaba ari we cyangwa nubwo yosoka nubwo twaba tudafise umumenyereza ari ku rugero rwa Afrique mugaba amatunda y'ivyo azosanga Afrika zoba yakoze mugaba attention akaba yo bitwarana igikombe attention Mike wibuke ikintu kimwe iyo vyanse bigaragara ko ufise umumenyereza mwiza umwaka ukurikira ushobora kwisanga ufise abakinyi beza ukabura umumenyereza iyo vyanse ufise abakinyi beza mu mwaka ukurikira ushobora gutakaza abakinyi beza ukaronka umumenyereza ugacubura babakinyi raison pour laquelle mvuga ngo nta kigomba gusiga ikindi kuko mwino myaka 10 ariko nka Zidane yaravuye ahantu wabe Hazard kandi ntacu tuba tumuziko ariko yaregeje muri projet nziza yisizwe na kandi yubatswe bien erega n'ubundi soki konte ni talent n'ubushobozi umuntu afise gusumba izina erega Afrika no musini ko ndavuga izina kuje mu mazina nta zina afise Afrika none Rwanda yabiriya bikombe yatwaranye ariko na Bayern yari projet bigaragara ko yari buzo yibyaza umusaruro muri Mannschaft ni vyanse kwa Barcelona no musi nituruko turabona ngo nuko abikoze tout simplement Barcelona yitwa ko atacu yamuhaye mugabo amatieri ya poa yizina haragera ko umuvugano uvuze Pepe haragera ko umuvugano uvuze Kara haragera ko umuvugano uvuze Luis Enrique mugabo ino musi nimwe mumenyereza beza isi y'umupira w'amaguru itunze abuze peut-être le potentiel nawe yo kwisanga muri equipe mu buri kimwe hama turabe tuvuge ngo niki gituma tutomwicarika imbere yande y'umugabo yitwa Luis Enrique rero nariko mu myaka 11 Barcelona yabaye muri byose yabaye mu gusezererwa ikisanga muri Europa yabaye mu gusezererwa muri za demi final yabaye mu gusezererwa muri za quart de final yabaye mu gusezererwa muri za huitième de final yabaye mu kwitwa ama remontada donc yabaye muri byose yabaye mu gutsindwa ama match ku buryo budasigura aharugwa muri imiration historique za UEFA Champions League Mike jewe nta pression bategeza kuva kwijako naho yoba pressure yo kwiga ngo nihe bivira iyo pressure bategeza kwijako nako ndaraba depuis 2015 batwera Liga Star umwaka cyangwa se igihe kinini ngo bamaze badatwara La Liga ni intervalle ya 2019 na 2023 ko batwera Liga 2019 bangwasura gutwara La Liga 2023 bisona ngo 2020 2021 2022 imyaka itatu mvabona bundi uravye 2015 batwaye Champions League 2016 batwaye Champions League na La Liga barayitwara Liga batwaye triple 2016 sivyo 2016 batwara La Liga 2017 barayihusha 2018 barayitwara bongera ko 2019 barayitwara
2020 barayibura 2021 2022 bashaka kwitwa 2023 2024 barayibura bashaka kwitwa 2025 hamwe atacohinduka umwaka ukurikira ino 2026 ngira rega bagomba bagira iki bayihereze bisobanura ngo nimba ta pressure yo kumva ko utegereza gutegura equipe ishaka kuja guhanganira Champions League apara kuja kugira demi finale kuja gukina finale ukamubona akantu gato kanse nivyo kuvuga ko umuhagararizi yakujyamiye si kosa ariko uno munsi Paris iri capable cyangwa bene guproduce ibitsindo bitanu muri match iraza gukostingwa nikosa rimwe si bon nubwo yo costingwa nikosa rimwe mugabo wo buraba guhera ku muplanto kugeza kuri boss bariteguye bari kuvuga ngo bari ready ya bisobanura ngo nta projet sinumva ko bango kuvuga ngo reka twubakire equipe iyo equipe haro garanti ko yubaka ize yuzure ryari iyo ngeke nimya yindi myaka 12 ese ubundi Frike wewe profile yiwe nivyo bivuze neza ntago twamushira hicaye ba Pep Guardiola ntago twamushira hicaye ba Carlo Ancelotti mugabo na most tuvuze parmi les meilleurs entraîneurs potentiel afisira twizeza kuno musisi umupira w'amaguru sumenyereza mwiza yitwa Frike kandi afise probability yo gutanga ibirenge byatanga uno musi mugiye nawe ya kuko je wari umufana twicane nambwira ati bro Pepe nitumuvuga mugabo Pepe na uno musi nkwari kumutereka mu Barcelona y'uyu musi biragoye sinzi ko ari kwafise performance hariho challenge no musi Frike namye turetse n'ivyo hariho amwe mu page ra kuri Instagram ya yitwa ADN la Masse niho bariko barevoriwa ku kintu kijanye no kuraba ninde hagati y'uburongozi bwa Barcelona kuko memeje na erega na deko na pressure ndamushirako herega deko hari byo Barcelona imubwira ngo nawe aje kuraba abakinyi uno musi kuri Barcelona Inter iri kwasa amafaranga Barcelona yoyo bivanye nico kibazo cyo kubura amafaranga uyu Jonathan ari kuzidefanda kwa Bayern Frike meme sezitarangahera kwa Bayern yaramupropose haburiki yagomba yinjiye ku buntu iya abakinyi binjiye ku buntu baragorana ko bareklama imishahara ya kontra basanga ivyo Jonathan asaba Barcelona bive n'ubushobozi bwayo ntavyifise niko musi yongereje amasezerano kuri nuzanya kuri uno mugabo witwa Bastoni bivuga ko condition personnelle z'umukinyi na club hagati ya Barcelona Bastoni bo barazigandiriye nta ngorane mugabo hagati y'ibyo Inter yifuza igiciro c'ivyo Inter yifuza Barcelona iri kuvuga ko uno munsi itaga kwiyumvira gushira yonde Hector Ford imagine uno munsi twisanze rero Inter ivyo gushiramo abakinyi bikabwa toke niba 60 munsi ya 60 wapi Cancelo sivyo Cancelo uno munsi amahera kontra yo mukinyi we Cancelo ivyo kugabanya imishara n'ibiki ivyo gutura amafaranga make kwa Barca nace mubwiye mugaye ivyo ari Hilal yifuza kuri Cancelo miliyoni 20 zirenga Barcelona imaze kwerekana ko itareka populi yo kuzitanga bikore vuga ko hamwe vyo kuko Cancelo hamwe atakiriye Barcelona nari busuye muri ari Hilal imagine nk'ubu kwisanga Benfica atwaye Cancelo kubera kubura amafaranga canke Inter kamutwara kuko yanaje Inter yamurondeye muri kwisanga hari indi club yagutwaye Bastoni twama tubona ko imisi yose wageze kure muri Champions League ukostingwa n'amaherere menshi ya collective mugabo kandi defensivement yabakinyi bagaragara ko batarabamiyo batari iyo maturité yabiva ngo itaraba nyinshi erega n'ubu ndabona Barcelona ngo mu mwaka uza dufata karori nubwo yaba yiramforshije ikirengagiza nk'ubu opportunity yo gusinyisha nka Alex Remiro aze kuba umusuper sub w'umugabo witwa Joan Garcia uravunikisha Joan Garcia yageze demi final ya quart de finale right akaza none cyose gatatu bisobanura ngo profile ya Deterrence Freak ico erega no munsi Barcelona hari rapport araba kishimira yarayubatse kuba karubatse Freak ago no munsi agezaho club nayo igira reaction za club nkuru igafavoriza nimba no munsi ushobora guhangana na uva gushaka kwisanga muri quart de finale ugasezerega umwanya umwe na equipe yashoye 163 millions ya Real Madrid ku isoko na equipe yashoye 550 millions ya Liverpool wewe winjiza abakinyi babiri bintizanya gusa ikintu gusa nemera niki sivyo sportive my favor umudirecteur sportif akorana neza no mumenyereza
baza n'umuntu atari kubera yuko azimbye afise izina ahubwo kubera ko bakeneye touch yiwe ya mugabo kandi yokeje hagati ya Deco na Afrique tumaze kuyibona ya ni nko kwa Paris rero amahera yaciye abamo ya urabona ko hari abantu equipe ya sesa plus de 60 millions kuri Joao Neves tukumva umenga ntibikunda mugabo uravye Luis Ocampos uburyo yavuganye na Luis Enrique avuga ati mzee iriya ni Pirtara muzana ukaja muri Frankfurt umuntu abantu batazi nzanira uriya mwana yitwa William Pacho agasanga Vitinha yarinje akavuga ati umuntu yaguze Vitinha credit kuri wewe nzomukoresha akavuga ati wewe Ousmane Dembele Barcelona muri kurashaka kuza nzogutunga hari no buryo n'iryo soka rya Mbappé nyeri ya Paris bice yose bakatoke projet bakirakeneye umukinyi irakeneye ko twibakisha abandi bakinyi bica twobazana baduwe twobazana mugabo reka tureke Mbappé agende ivyo byose birakonta mugabo kandi umenye nguno munsi jewe mbona ko no munsi Barcelona yinje mu mwaka wa 12 niwo mwanya ho bwo kubyaza umusaruro igihe cyo kwitwa ko uwo mumenyereza mwizo mufise ukaja kuri pressure yo kurondera equipe ishaka guhanganira Champions League itwara ufatanye bino imagine nk'ubu iyo twisanga nivyo baramenya mare ko baraduga ubushobozi bwa Rafinha burahari mugabo twisanga muri kakajagari k'abamenyereza ba Xavi ba Ronald Koeman ba Ernesto Valverde baterenga muri Liga ba Kike Setien bava nyuma y'intama ukabona ngo nivyo iyi bazo tuko tibura muri Champions League chance rwego ruri européenne mugabo kandi wanaraba meme n'umumenyereza ariyo kereke dute zuka dudushika mugara munsi kwa Afrique siko biri urabona ngo nje nivyo nkunda kuvuga iyi Atletico Madrid ya Choro baza ku aborda match cabizeye niyo negaze ngo ati nkiyi twisanze ifise umumenyereza nka Afrique ibikombe byose bitatu bikinirwa iburayi twobatuma Copa del Rey ku bushobozi bwa Afrique n'abakinyi ya Atletico ifise twobatuma iyi Barcelona Real Madrid zigaragara ko zitari ready game challenging uzegeze kandi none munsi ntibirahera turiva tuti hamwe Atletico yoronka umumenyereza do profiling nka Jurgen Klopp ibaze ko twatanguye kwiyumvira hakagira n'ibinyamakuru vyandika ko Klopp ari convaincu na projet ya Atletico gusumbya Real Madrid bisobanura ngo jambo nabwo wari wo mwanya kuri Joan Laporta nivyo hari byo bivugwa ko wewe Joan Laporta abona ko projet ya Barcelona izoba nziza ku buryo babango bagira ubwo bushobozi bwo kuja guhangana ku mukinyi wese bakeneye ku isoko mu gihe bakuza Spotify campaign naho bihaye 2027 uko ari zimwe muri miliyoni hafi zishika amajana 5 ko amwe amashirahamwe yamaze kuganira Barcelona mugabye ati no banza muzuzi kibuga hariho hamwe amafaranga biteze muri Spotify campaign bivaye n'ubugizo bingana ubugizo bayubatse mugabo ufatanya bikogwa bagwira babakuzana mari bakugirira confiance ya bivaye uba mwiza udandaza mu nkino zitoko zikomeye nivyo rero nako ndavuga none munsi rega ni naka gacuko kuvuga ngo turi kuri NCR and hari uburyo biriko biraza ubukene buriko buragabanuka two turaduga nizi performance zina kipe ya Deterrence Freak bisobanura ngo jewe mbona Joan Laporta Deco nundi n'abasocios numwanya wo kuvuga ngo kuko jembo numengo seze Barcelona yaheze none se sira Liga gusa ino sezo yongana no kuri Super Coupe batwaye iraza kuba ari honte kandi sinizera ko Fike avec cyo no kwita ubushobozi ndamuziko gutakaza amanota 9 uyu ntabwo ari Xavi atakaje Liga yo cha demission na Afrique direct yo bagiye wewe nta muntu yorina no kumuvugisha wenyene yo bagiye yo demission bisobanura ngo rero Mike jambo ntabwo arico gihe ciza ako kantu nyamara n'ubuje sindakaburamo Ikakaye akarwo budimisiona Fike ega nabwo ikintu cyambere kuko abajewe nimba nemera abantu bafite umuco wo kutemera kunanigwa no mudage surtout mu bintu baramaze kubona ngo yanarubatse ni sawa bigenda neza ariko amakosa nariko arava kuri jewe baguma yisubiriza ku bandi umudagi niwe muntu wa mbere maze kubona ashobora kugira ati tuvyaranya jana n'uwinose zigahera umutima wanje nutekanye kukubandanya muri nubona ko biriko baravuga byo kongereza amasezerano n'ibindi mugabo je mutima nutekanye kukubandanya kwa Afrique muri yeke erega Afrique bandanya ashobora kubasezerana nakanya ashobora kuba bwowe basi hari ivyo avugana na Deco na yana Porta kumva ari motive kongeza amasezerano mugamenye ko azogera igihe abona mva muri kumbesha mugabo aravye asubije amaso inyuma muri mercato zibiri zonyene ziheruka
arashobora kubona ati ibyo mu garantisa paraporo ibyo mwagiye muranganiza muri mercato zibiri ziheruka Yeah. birakunda cyane ntibikunda bien sûr bisobanura ngo rero Mike ahubwo je mbona ngo tumenye ko ni imigwi Barcelona ni imigwi ba hari ukuntu baniyumvira no ku bakunzi babo kandi tumenye ngo iyi ni equipe ifise profile ni izina rikomeye peu importe ibihe wowe urimo imishe twamo tukubona bigukuta shere ku ba defenseur des erreurs individuelles z'abakinyi mark d'experience rimwe kavuga ngo ufise umumenyereza mwiza detention ntugiye ku isoko jembo nabwo ari wo mwaka wo kwicara kuri Yohana Porto na Deco bare ku muri Africa ati noneho ni igiki twokora ni igiki twokora no munsi ngo twinjire muri saison ya 2027 dufise equipe twizeye effectivement kuko no munsi effectivement ini Barcelona ni exploit ona munsi uzi gituma ngo twizeye ko Barcelona hari cyo twetwa muri Champions League ni performance z'umwaka wese n'izina nyine basanzwe bafise Barcelona nayo bonde kuvuga ngo mercato ntaco bagiye ku isoko ngo bazane cyo tuma twizera effectif yo mugabo bitwa imvago ya ariko abaguna munsi Madrid yoyo niyiri kududeseva twaravuga ngo nimba Mbappe yongeyemo uri bakano kigeze kuba gasirikiya kenshi ngo les défense cyangwa se bamyugarire bo ku mugani wa Buraya ntabwo biteguye kuri attaque ya Vini Mbappe na Bellingham na Rodrigo jewe nakubwira ikintu edi effective abosani nitugaraniza zino performance afite muri Champions League so nango rero umwanya kuja kuri pressure nk'uko n'abafaransa bakunda kuvuga ngo kino risque rien nariye Barcelona sabwa gukora mercato mugabo yanashize mu bintu by'ubusazi bwinshi nimba bigusaba kujya abana bo muri academy bose wagiye urama yigo abantu bakabona ko ari bihangange miliyoni 10 15 20 dandaza basore rimwe none nk'uno munsi bariko baratakaza umwanya kuri Casado kandi hariho performance Casado yagize la passée yamwemerera ko buri equipe yotanga 45 millions voire même 50 kandi warabona kugarukanya umugabo yitwa Bernard ukongera ko performance d'Adeo ngo ravuga ngo aba birakunda probablement nuwo gavi wizeye kuko uno munsi byagaragaye ko Barcelona itizeye Casado muri projet mugabo witwa Flick ifare guca umuvyaza umusaruro mu ijana n'agafaranga mutize muri equipe ushiramo close ati nimwamushima canke niba mwiza muzomugura bigwa amafaranga aba ba Hector Ford n'abandi bagiye batarwa arabakinyi benshi Flick yagiye araho umwanya naho yaba match imwe ukabona ikinyamakuru cyazince cyane kango equipe kanaka iriteguye kuganira nabo vyaza umusaruro bana kuko nivyo turazira amasi ikivuze kuri Barcelona mugabo ntibazokina bose harabo tubona bafite potentiel ko ibihangange mugabo batamwanya bazoronka kubera bo bahanganira ibibanza ikigira kabiri uno munsi equipe ifise ingwiza murongo nyinshi hari esheke baguyemo zabajye bagiye barinjira bitwa ko arabaje libre mugabo uno munsi atacho bakimari equipe igubujura ziriya contrat cyangwa ujye usoro witwa Christensen numwe mu bantu bariko baramara imiti mu bitaro vya Barcelona yama mu kuvugwa gusumba kutamaze no kuba apfa hari bamwe mashobora no gufasha bakeneye nk'uduti Rezilia contraste no ramaze kwerekana ko utakimukeneye uterera hari buryo system y'ubuvuzi amaze kwitahura cyane Christensen ushaka gushika mu akabwira ati wowe mbonye imvune ya ati reka ndakuvuga abaganga bataraza barafata kuri hagati tiete en pole position yuko mu kwezi kwa mbere yuvigwa 45 millions Corona Darojo uraresista uziko muri projet ya Wantake mumenyereza uri kurategura abandi bakinyi bakiri bato uri kurategura kwinjiza mu defenseur mwiza ko nkuno muzi ndiko ndaraba Arojo mwonge amasezerano urinziza Bastoni ukimufise Arojo kandi uno muzi navuga umushiye ku isoko periode arimo iragoye kubera yuko nta performance afise Rona combien d'offres mugabo yitwa Deco na equipe ya Barcelona jewe nemeza ko ibintu byabo biri riske nkuko babivuze bifite riske nyinshi cyane dushobora kubona Afrika avuga ati ibi bintu nabayemwo kuko no munsi nemeza ko ico Afrika yakurikiye Barcelona kugira ngo aduze Yosef bien sûr irara isi uro munsi na miliyoni 15 yosaba kugira ngo amenyereze Chelsea zimwe biragoye na miliyoni 25 20 yosaba kugira amenyereze Manchester ngo azimwe aya Afrika ni bazabwo na mushara mumenyereza mwiza yosaba muri equipe nguri kere mumenyereza isetinze Afrika yokwima sinibaza pe uko bigenda kose ngira ngo nako ndaraba hagati ya Champions League yabo ya mbere na niya kabiri bamaze 14 donc ni vyayo 1990 bari batwaye Champions League yabo ya mbere ya kabiri bace twara 2006 biriya nshobora kuvyanariza kuko ni context n'ababiyita ba Ligue des Champions baramaze imyaka nindi oya turetse n'ivyo era na context icyo gihe Barcelona yari ibayemo
yari ibayemo muri contest Madrid no muri Espagne ziri politize cyane ya ariko kandi zinasohotse ku mwana urashobora gusohoka ugasanga nka Partizan Belgrade yitwa equipe nkuru kuri Barcelona. Mugabe yo destabilize à l'intérieur mu gihugu yifise cyo kimwe no munsi ubona ngo murahangana kandi igikombe uragitwara babona ya mvaga bikaboneka ko iyo egalite irimo bisobanura ngo hano Jembo ari wo mwanya wo kugeze waho yakishe kurongoze bwa Barcelona kuko butegeza kuvyaza umusaruro iki gihe ufise umumenyereza mwiza ya muri projet zawe. DJ usigurira gute ko waguze 2 millions et demi umwana muto yitwa Ronny Barge avec i potentiel afise una musi Ronny Barge azokina na Yamal none una musi ushatse miliyoni 30 kuri Ronny Barge nibozigo nabo bashaka bakagwa 200 aya ni bigwi wamuguze 2.5 fo kuvyaza umusaruro potentiel una musi nivyo Rashford wamuhaye umwanya ariko mugago bigaragara ko muri projet yo gutunga n'abakinyi beza muri poste mugago poste ye ubanza kubaka ibiririjo erego na musi ova ko umva ngo rondero mu double mwiza wa Dayong kwera kuziko ahari iyo hari ari mwiza mugabo kandi bigoye kumuronka 100% ku nkino zawe ugaho no musi kuri amini ya Marina none utunze De Jong ukamutungana na Bernard twabonye kavunika utunze De Jong na Bernard ndiko nagaruka ku kintu Mike utunze De Jong na Bernard si sawa ukisanga umwana basangiye poste nka Kasado ntazoshikirwa niwa mudandaza bien sûr wowe mwigori ryawe ni gute uramusi utari kurabona ko hariyo risk dufate kuna musi Marco amusezerera Atletico Madrid nka Johan agacavunika ugacoya ko muri demi final ugiye kwa front Arsenal ufise 16 ni mwigori ugacungira kibi wibonye isezo muri seziza ugafata risk ugatangurana n'ubundi sezo ufise Joan Garcia na Gatari kari bo banyegori bitwa kari bakuru wa Barcelona nazo bari risk ira kipe nyene wa moya mayigwe bakamubona kari umunyegori mwiza za Galatasaray n'izinzira murondera you have to sell him hama n'imiburiburi ugatunga Joan Garcia na Alex Remiro yemera kwa doublire wo yikuriye mugabo ufise ya silence ko ubuze Joan Garcia ataco Remiro atazogira gute atazogwa ya ubu nibwo buzima equipe nkuru zibamo ego no musi turetse n'ivyo ko tuzana kuri Bastoni uvuze kuri Sezine uzi ko ufise wo bita inyakipe nyabaramugurishije wewe oya Penya baramutanze ariko ni baramudandaza ni nizanyu nizanyu ona musi na kipenya kuri ya migo bona ngo ufise profile si ya migo ja kurondera riga mugabo ya migo iri muri mido naca toyiha ona musi ufise Hector Foro nanga makesha kugira iki kukwinjiriza amafaranga bisobanura ngo naho twoguma twiyumvira canke se dusa nk'abumvira impuwe bita Yohana Laporta na Deco canke se n'uburongozi bwa Barcelona kuginjanye n'igihe cyo bukenya kuno munsi arakazi na Laporta amaze gukora wewe bivaye naho Barcelona ifashe muri iyi manda iheze mugabo no munsi umenye ngo nimba tuzisanga ushobora guheza ino manda ya kabiri Barcelona kiri muri ibihe byo gufata kwizera abana bo muri La Masia idashobora kuja guhangana nka equipe ikomeye ku isoko ubwo tuzova ko ino manda yawe ya kabiri kuri Yohana Laporta yoba yabaye khayisi nuko iya mbere tuvuga ngo yarabaye khayisi iyi ni manda usabwa kuba determine igira kabiri nyabwa kuba determine ugeza muri 2030 wewe ugasohoka buri wese avuga ngo hano harasohotse president sinibaza Afrika gasohoka buri wese avuga ngo hasohotse coach avec 2031 ugasohoka kandi ari Ligue des Champions none dufata karuriro nimba ku 10 wowe utunze Ormo n'umugabo witwa Firmino Lopez birakwiye ni waduze undi mwana kina 10 mwiza bagwa 30 million you have to sell him kubera ko umwice kariyeri azogera ko wifuza kumusohora bidakunda kumuronka agafaranga nuko bimeze mwa Barcelona turi kumwe na Hot Trafford Job Connect Agency